Io yategeka kome nifise ijambo ryanyu kuri je zogera yategeka bigakomera nifise ijambo ryanyuma kuri je zogera kuco yavuze zogera naho yambwiye kuko Imana reka dufate umwanya wo gusenga dusengere umunsi w'uyu munsi kuko ngira mvuga amajambo atari make pe kandi arimo message ikomeye cyane ngira mwenzi watu uyu munsi hari message y'Imana ku buzima bwawe. So the message we want to share, message tugomba gusangira ni amakuru avuye mu ijuru. Rero ndinginga Imana ntihagire umuntu n'umwe abura kuri message. Mundabira abantu baba bari hariya hanze, nizere ko muri repentance nta muco wo guteramira hanze ubaho. Abaririmbyi uwo munsi nabonye umuririmbyi ateramiye hariya hanze, nuko nyene ntasohoka ariko nzobwira abandabira. Umunsi nabonye ivyo muze mubirekera abandi, mutegezwa gutungwa n'ijambo. Dawudi yavuze ngo nabitse ijambo rya mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Nigeze kugenda kuvuga ahantu ubutumwa, abarinzi beje kurimba mono 1 2 3 4 bose basohoka, ugasanga bari ku matelefone bareshana hariya hanya. Mushaka kureshanya, find another place, not here. Hallelujah. Tuje nga tuba tuje kumva ijambo ry'Imana, ariko mwebwe ntavyo mufise mwikomera amashi. Imana ibahezagire cyane. Hallelujah. So rero nimba hari n'uhagaze hanze mubwire yegere hano imbere, kuko ndumva hari impumeko y'ubuntu bw'Imana igomba kuba muri kino kibanza. Reka dusenge rero ubwira Imana ntize kukurengana on the message of today. Kuri message y'uyu munsi Imana igukoreko, Imana igutransforme, Imana ikuremere ico yateguye ku buzima bwawe uyu munsi. Kuba kwawe ngaha uyu munsi ntago ari sanganya, ntago ari accident, biri mu mugambi w'Imana kugira ngo ushobore kuba hano hantu uyu munsi. Hallelujah. Ndabinginze mu nkurikirane, nimba hari ibintu utatunganyije neza, banza ushire telefone ku ruhande, wugare data connection, ukuremo ama connection, uraza kuyikoresha hanyuma, ariko tuze kubana. Fata microphone dufashe gusenga amasegonda make cyane. Karibu. Moto naho tori ntacu, tori y'umugozi. Mana nyene ubushobozi bwose, mwizina rya Yesu Kristo Munyanazareti, turahagarika ubushobozi bwose bwo mwijima. Turaguhaye kaze mu uyu mwanya, turashize egome uyu mwanya mu biganza byawe. Dufashe mpiri ubushobozi bw'umwijima, dufashe mpiri ikintu cyose cyo kwishyira hejuru, dufashe mpiri ikintu cyose kitavuga Imana, turasohora impwemu mbi z'abadayimoni. Ijambo ry'Imana rirambwira neza yuko abana b'Imana bashe Shetani agashengerana nabo. Turahindiye hanze umudayimoni wese yukurikije abana b'Imana. Turaturira imyuka ihumanye, turaturira ibyosamaza abantu, turaturira utubwebwe duto tuza gusamaza abantu, tuza gutoragura ijambo ry'Imana. Turaduturiye mu izina rya Yesu. Duhamagaye umuriro muri ano mwanya, duhamagaye umuriro muri uno mwanya. Umuriro uturira ibisigo, umuriro uturira abadayimoni, umuriro uturira imyuka mibi.
izina rya Yesu. Mana ubushobozi bwawe buganze muri kino kibanza. Duhaye presence y'Imana, twatuye ukubaho kwawe Mana muri kino kibanza. Reka ugenderere umuntu wese ari hano, genderera abapapa, genderera abamama, genderera imisore, genderera inkumi, genderera umuntu wese ari hano. Ntihagire umuntu n'umwe yadutse kuno musozi aza gutaha imfumure, aza gutaha atacarose. Uyu ni umwanya wo kugaburirwa. Reka umuntu wese Mana umugaburire bivanye n'akayabagu afise, afungure ahage izina rya Yesu. Mana turahaye kazi ubushobozi budasanzwe, turahaye kazi imbaraga zidasanzwe, ubushobozi bukiza indwara butembera muri kino kibanza, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo, ubushobozi busohora ibyaha mu bantu butembera muri kino kibanza, ubushobozi busohora indwara mu bantu butembera muri kino kibanza. Mana uyu mwanya wose tugiye kumara hano turawukweretse, uze kubana nawe, uze kubana nawe. Turagukomeye amashini impundu kw'izina Yesu. Amen. Muvyagire Yesu abahereza umugisha cyane. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, twarababwiye ko uyu mwaka hari imanza nyinshi, turafise abandi bageni tugomba kwerekana. Haleluya, tubakomera amashi n'abageni. Haleluya, haleluya. Twagomba abageni bacu baje ngayo munsi ntibaraba abageni, ariko bitegura kubaka urugo rwabo, batera intambwe. Abasenzi mugende muraburiya muntu ari hariya mumufashe. Abageni bari hano mutera intambwe, muze hano imbere tubereke ishengero y'Imana. Komera Imana amashi menshi ngaba abageni, wakomera amashi abageni. Haleluya, amashi menshi ku bageni. Mubarabe neza, mubarabe. Ariko abageni barakundwa Mana we. Ubugeni umuntu naho mamuvukana yabaye umugeni, ubona umenga yabaye mushasha, ugumuja kumuraba. Aba nibo bageni rero. Basubukwe hano hafi, ndibaza sikera cyane mukumunani. Hano mukumunani dufite imanza zingahe? Zitatu. Abazimu bazopfa no kuri kose. No mu kw'icenda zirahari, no mu kw'icumi na rimwe. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Naba bageni rero hano, ndibaza uyu muhungu nta wundi muntu yabesha ari hano. Nimba uri hano uzi ko uyu muhungu yari yarakureheje duzi ikiganza, ca tumufatira ngaha. Nimba uzi uyu mukobwa naho ko hari ibintu mwapanga, duzi ikiganza. Murahaswe nta n'umwe amanitse ko. Komera Imana amashi menshi cyane. Subira mu kibanza. Umwami Yesu abahereza umugisha kandi mugira imyiteguro myiza. Dukomera Imana amashi menshi cyane. Kirazira kuzuresha abakobwa benshi, mubwira nizogutwara ubundi gifika ngaha ica bimenyekana. Sawa, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuvyaguruke dusome ijambo ry'Imana riri mu Musiguzi igice cyawo ca 3. Musomyi wa Bibiliya adusomere Musiguzi igice ca 3. Uri hafi yahabonye mikrofoni irihe? Adusomere Umusiguzi. Umuntu yabonye ninda dusomere. Sindahababwira. Igice ca 3 umurongo waho wa mbere niyo hambere dusoma. Musiguzi igice ca 3 umurongo waho wa mbere. Ijambo ry'Imana ni ryo kubahwa bene data. Jewe naho mba ndushe gutenza nina natangahagarara tugasoma ijambo ry'Imana turyubashe.
ni byiza kugira umuco wo kubaha ijambo ry'Imana ukavyaguruka. Dusome izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yo amen ani ntoya. Turatoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyaco. Igihe cyose cyashingiye igihe cyaco. Igihe cyose cyashingiwe igihe cyaco. Kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ivyatewe. Hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka. Igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza. Igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta. Naho wogeza ngaho mu vyagira Imana bahereza umugisha cyane. Ugumane Bibiliya hafi kubera turasoma imirongo itari mike. Imana ihabwa icubahiro cyane. Turasoma amajambo atari make ariko atari menshi cyane gose. Tugomba kwisunga nk'ijambo ry'Imana. Ibihe vya Bibiliya cyangwa ibihe Bibiliya kiravuga n'ibihe by'ubuzima abantu bagenda bacamwo ni byinshi cyane ku buryo tudashobora kubisoma byose ngo tubiheze. Ariko kandi nawe bwawe urazi ibihe ugenda ucamwo, urazi ibihe by'ubuzima bwawe, urazi ibihe bitandukanye umuntu agenda acamwo. Hari n'ibyo tutorinda gusoma nawe ubwawe umaze kwibonera mu minsi y'ukubaho kwawe. Hari ibihe umaze kwibonera mu minsi maze ubayeho. Hari ibihe by'amarira wabayemwo ariko ibihe by'amarira birahera, habaho ibihe byo gutwenga. Hari ibihe byo gutwenga wabayemwo, ibihe byo gutwenga birahera, haza ibindi bihe bitandukanye. Ikintu cyose munsi y'izuba cyashingiwe igihe cyacu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ikintu cyose munsi y'izuba cyagenewe cyangwa se cyashingiwe igihe cyacu. Igihe rero ngomba kuvuga ko ku munsi wa Mungu naragiciye ko akanya gatoya, sinagitevye ko cyane. N'ubu mfise n'iyindi message yagutse nza kwinjiramo nyene kubijanye n'igihe, ariko Imana yo mwijuru yambariye yuko hari ibihe igomba guhinduranya hejuru y'ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Sinzi ko hari umuntu anyumvise ari ngango atele haleluya. Hari ibihe Imana yambariye igomba guhinduranya hejuru y'ubuzima bw'abantu. Hari ibihe by'amarira Imana igomba guhinduranya hejuru y'ubuzima bw'abantu. Hari ibihe by'inzara Imana igomba guhinduranya hejuru y'ubuzima bw'abantu. Hari ibihe byo gusonza Imana igomba guhinduranya hejuru y'ubuzima bw'abantu. Hari ibihe by'ubukene Imana igomba guhinduranya. Hari ibihe wamaze kwiyakira, hari ibihe wamaze kugenderamwo. Imana yo mwijuru uyu munsi ndiko ndasenga, nagumye ninginga Imana, ndavuga ni Imana niki wateguye, niki uri kuravugana n'ubwoko bwawe, niki wateguye hejuru y'ishengero. Imana irambarira ngo hari ibihe abana banje barimwo, hari ibihe abantu barimwo, ariko kandi hariyo n'ibindi bihe ngomba kubashiramwo. Kandi ibyo bihe ngomba kubashiramwo ntago ari ibihe by'abana b'abantu, kubera Imana yambwiye ngo hari igitigiri cy'abantu benshi bari ngaha, ibihe by'abantu bigiye kurangira, bagiye guhonyora mu gihe cy'Imana. Abari ngaha barihe batele haleluya. Imana yambwiye ngo hari abantu ibihe by'abantu bamazemo igihe bisa n'ibiriko biregereza ku musozo. Hari ibindi bihe bagiye kwinjiramo kandi byateguwe n'Imana. Reka mvuge ku bihe by'abantu gatoya. Ibihe by'abantu umuntu wese agira ijambo hejuru yawe.
ibihe by'abantu umuntu wese aragukengera kandi akagusuzugura. Ibihe by'abantu umuntu wese agufata uko akwiyumviriye. Ibihe by'abantu umuntu wese arakuminimiza. Ibihe by'abantu umuntu wese arakwigenza kuko ashaka. Umuntu aguhereza amazina ashaka, umuntu agufata uko ashatse. Ibihe by'abantu ni ibihe byo gukengerwa. Ibihe by'abantu ni ibihe byo kubona kudashoboye. Ibihe by'abantu ni ibihe byo kubona ko atahantu ushobora kugera. Ibihe by'abantu ni ibihe abantu bagukomeretsa. Ibihe by'abantu ni ibihe abantu bagutoneka. Ibihe by'abantu ni ibihe abantu bakuza amahoro. Ariko igihe cy'Imana iyo kigeze kiraza kigahindura ibihe by'abantu. Imana idufashe cyane gose. Abisirayeli bigeze kuba igihe kirekire cyane gose babaye mu bihe by'abantu. Imana idufashe cyane gose. Kronos nico gihe cy'abantu, babaye mu gihe cy'abantu igihe kirekire. Abanyegiputa Farawo bafise mu biganza byabo, babagaburira ari uko bashatse, babambika ari uko bashatse, babaha akaruhuka ari uko bashatse, baborohereza ari uko bashatse, babaha amahoro ari uko bashatse, bababwira kuryama ari uko bashatse, babakorera ibyiza ari uko bashatse. Bashatse kubariza barabariza, bashatse kubica barabica, bashatse kubateza ibibazo barabateza ibibazo, bashatse kubiriza ubusa babiriza ubusa, bashatse kubambura icyubahiro babambura icyubahiro. Ico biyumvira kugikora kubera bari mu gihe cyabo, bagikora nta kintu na kimwe kibazibiye kubera bari mu gihe cyabo. Ariko igihe cy'Imana kimaze kugera ntago basubiye kubikora uko bavyiyumvira. Bariyumvira kubagirira nabi, Imana ikazana icago cy'ibihere. Bariyumvira kubagirira nabi, Imana ikabateza icago cy'ibikere. Bariyumvira kubagirira nabi, Imana ikabateza icago cy'urupfu. Bakiyumvira kubategurira imigambi, Imana nayo ikabategurira ibindi. Kubera bari mu gihe cy'abantu batangura kukivamwo, Imana imaze kubibuka ibashira mu gihe cyabo. Imana ishire impamvu ababona ko bagufise mu biganza batangure kubona Imana irikira kugobotora mu biganza byabo mu izina rya Yesu. Abari ngaha bari hehe batene haleluya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Birababaje cyane gose iyo ubona uri munsi y'ikiganza cy'umuntu ashobora kukubabaza, akagutoneka, akakurenganya umwanya wari wo wose, segondi yari yo yose, kandi akaba atakintu na kimwe ushobora kubikorako. You have nothing to do. Nta hantu ufise ho kuja. Uravuga ngo ninava hano mu nzi wiwe ndaja hehe? Ukavuga ngo ninava hano mu muryango ndaja hehe? Ninava ngaha ndaja hehe? You just have nowhere to go. Akagutoneka, akakubabaza, akakubwira ko atacumaze, akakubwira ko atacuzovamwo, akakubwira kuri ikintu coro ngaho umeze nk'igipupe, akagutuka, yiyumvire kugutuka akagutuka, yiyumviriye kugukubita akagukubita, yiyumviriye kukuraza hanze akakuraza hanze, yiyumviriye kugufata nabi akagufata nabi. Imana yo mw'ijuru yumva amasengesho y'imahazwa, yumve gusenga kwawe uyu munsi, ishire igihe cyayo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu.